urumva nk'ubu urashaka kuja ngaho ukaririmba uri kuririmbira Imana kumbe management yariya aracumuka agasimbira ku mupfumu kugira ibintu bigende neza. Ugasanga ntavyo kumbe rero kaguma ubona hiti duga zize ziduga kumbe management yariya asimbira ku mupfumu. Tunabisengera twe. Pendo lako Yesu upewe sifa Yesu. Nico gihe rero. Kuye iyo mpano warayivukanye ndibaza nimba cyari byo shakisha muraza kumumviriza mumve yuko ari abantu nyene bahatahati ibintu ariko nibaza yuko uyu murundi kaze wacu ari impano byo kurafise by'ukuri. Kubera iki rero bavuze ati ubu rero harageze yuko yampano ica kumugaragara. Namvu nabivuze nakubwiye nico gihe cyo kuba noshira impano yanje ku mugaragaro. Yes, kuba gufata mu mugongo canke bagufata amaboko canke management byose birashoboka. Ni muririmbyi arimba indimbo mpimbaza twabonye ruzi muhanda muri Tanzania aho yari afise aba management yamufasha ariko mu nyuma biza kugaragara ko iyo management yamutwaye mu nzira itariyo. Ni gute wewe ushaka kugenzura yuko management ifise iri kigutwara mu nzira ihuye n'umuhamagaro wawe canke iri kikwerekeza nyene ku Mana nkuko uririmba indimbo mpimbaza Imana? Ukuntu ndabibona umuririmbyi w'indimbo mpimbaza Imana Sabasi Nkurunziza igeze gutegura ikintu bitwa itara ry'umuririmbyi kandi yaragerageza gutumira abaririmbyi ba gospel music b'abarundi bose ariko novuga yuko atakanti pursa baje mu ico kiye. Wibaza kari kigituma nk'ubu Josiane avuga ati ndateguye ikintu kanaka ngira organize event kanaka cyane rencontre kanaka dore n'abandi ba gospel music ugatangara kubona abandi bose bakibaza ko baza bataje. Woca wibaza iki muri uwo mwanya?